Bibiliya ikabibaza ikibazo ngo none vyomarira iki umwana w'umuntu kunguka ivyo mwisi vyose. Muri Afrika ho mbona dufise nabiki. Genda ugomba utore ya mazu agerekeranye yo muri Amerika, New York. Genda ushake baguhe ya magorofa y'igitangaza y'i Dubai, yose bayakugabira. Nimba vy'ukuri vyo kubuza kuzoja mu ijuru, inyungu ni iyihe vyo kuri bene data? Kandi aha ndiko ndavuga atarubanza nca. Mugabo ndiko ndakwingingana impuhwe, urukundo n'imbabazi zo muri Kristo. Havuga nti icompa abo twahurira mu ngoro y'Imana abo twese icompa tukazohurira no mu ijuru. Kuko je nzorijamo. Hava muvuga ati ntiyibona ngo asigaze. Si ukwibona. Ivyizigiro n'ukwizera kwiwanje bimbwira ko nzoja mu ijuru. Kandi mbwirizwa kubaho nk'uri kararijamo. Nagomba kuramutsa ishengero. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Murakoze kandi nagomba gutangura gushimira Imana niyo yugururira umukozi kugira ngo ashobore guhagarara imbere y'ishengero. Ndayishimiye rero. Ndashimiye n'abarongozi baheza bakaduha uwo mwanya. Ngashimira na mwese muri ko murasenga kugira ngo iki gikorwa cy'ubutumwa bwiza kigende neza. Amen. Nama nibaza kandi si ubwa mbere igihe cyose mpagaze imbere y'ishengero nama nibaza yuko twese tuba dutahura neza aho turi. Hari aho umuntu ashobora kwibaza ati ndi mu rusengero ku Ntahangwa mu ishengero rya Pentecôte ry'i Bujumbura ku Ntahangwa niho ndi. Twahahuriye na bene data turiko turumva indirimbo tugira twumva ubutumwa bwiza, duhava duhamagara bihana, duhava dutanga amashikanwa baheze badusabira umugisha dutahe. Uko niko programme umuntu ashobora kuvuga ati niko bipanze. Ariko nama nibaza nti Mana udufashe iruhande y'iyo programme iza yapanzwe neza, udufashe kumenya ko turi imbere yawe. Ushake wibagire n'uwo mwahanye randevu mwaje guhurira ngaha kuko turabizi na nyimwe twese ahari abantu baje kuko hari abo bagomba kubonana. Ahari abantu baje kuko bavuga ngo ntibanyandikira igisibo ko nasivye kuririmba. Ahari abantu baje kuko bavuga ngo singomba ko babandi banjejwe babona ko nagavye. Ivyo vyibagire. Nukuri ndagusavye vyibagire. Uvuga uti Imana nyene ijuru n'isi irafitaniye randevu n'abantu bayo. None igomba kumbarira iki mbanje kuba ndibagiye n'aba bandi bose. Amajambo tugiye gusangira uno munsi novuga ko uno munsi Imana yampaye gusa n'utanga imburi yerekeye ubu bwami bw'Imana dukunda kandi turirimba cyane. Ubwami bw'ijuru. Ubwami bw'ijuru tubuvuga turi ngaha mu isi, tubwizera tukiri ngaha mu isi. Ariko hariho uwabutubwiye ni Yesu. Babiririmbye sinosubiramo amajambo baririmbye ariko yose yahuye n'ikintu nza kuvuga ngaha.
ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Yesu ati imuhira kwa data muri ubwo bwami hari amazu menshi, iyo ataba hari mba ndabibabwiye. Ati kandi kuri mwebwe ni vyiza ko ngenda, kuko ninagenda bica bisobanura ko nzogaruka kubajana, kandi ntaraza kubajana sindabasiga nk'imfuvyi. Yesu nashimwe cyane. Nzobatumira umwitsa, mpwemu yera, wo kubigisha abashikane kukuri kose. Nzobarungikira mpwemu yera wo kubigisha kwezwa. Nzobarungikira mpwemu yera wo kubankisha ivyaha. Nzobarungikira mpwemu yera wo kubatera intege zo kutishushanya n'ivya kino gihe. Nzobarungikira mpwemu yera wo kubahoza mw'inzara n'inyota y'iryo juru ngiye kubategurira, kugira ngo mudahava mufatwa mpiri ngo mujanwa akayombekere, muhave mwibagira ivyizigiro byo kuzoba mu bwami bw'ijuru. Aho rero harateye ubwoba, kuko nk'uko abaririmbyi bavuze, witegereje isi y'uno munsi, ni bande vy'ukuri bacizera ko ijuru ririho kandi biteguye kurijamo? N'abantu bake cyane. Abantu bari mu mwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, abantu bari mu bijanye n'ubutunzi, abantu bari mu bijanye na politiki, abantu bari mu bijanye n'iyi singe niri kiragenda. Ariko twebwe abacunguwe n'amaraso ya Kristo, uko bimera kose twamana umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibisigaye bindi vyose kandi ni vyiza niyo tubironse, ariko umwami wacu yavuze ngo nzobibaha, kandi nzobibaha nk'ubibongerereje. Amen. Ijambo rero tugiye gusangira, ndavuga ku bwami bw'Imana. Ijuru ririho, ijuru ririho, kandi ijuru ni ryiza. Ndavuga mpera muri Bibiliya, sindarijamwo, sindanaryerekwa. N'abavuga ko baroyeyo Imana ibahezagira iyo bagarutse, muganda ndavuga ibiri muri Bibiliya. Ni ryiza, ni ryera. Imana iriyo ni yera, na Yesu ariyo nuwera, n'abamarayika bariyo nabera. N'abera batwitangiye imbere bariyo, nta munyavyaha yaroyeyo. Abera nibo bari mu ijuru. Ijuru rituwe n'abera, kuko naryo ni ryera. Kandi Bibiliya ikacimbarira ngo n'abaziga kuzorijamo, abaziga ko Yesu azoribashikanamwo bitwararika kubabera, kuko niyaduhamagaye ni yera. Bene data, si jewe no munsi navuze ko ngomba kuvuga imburi, ndagomba kukubwira ko Imana igomba ko twezwa nk'abagomba kuja mu ijuru. Hari abaririmbyi bavuze ngo ibihe biraheze, tugomba gutaha. Naho tutotaha muri uyu mwaka, naho tutotaha mu myaka 5 iri imbere, nimba na programe y'ijuru tugisigaje ikinjana mu isi, kuko nta uzi programe y'Imana. Mugabo wewe aho uzotahira hose, witwararike kuzotaha utumbera irembo ryo mu ijuru. Kandi ivyo rero bigusaba kutangura kwitegura bikiri ubu. Ndaza kwifashisha umukozi w'Imana kunsomera imirongo itari mike. Pasteur Lambert mu gihe yo binkundira niwe aza kumfasha, kandi nkizera ko afise iyi Bibiliya nshasha. Hariho amajambo ngomba ko aza gutomoka asomwe muri iyi Bibiliya nshasha. Ndaza kubabwira impamvu nitwayashikira. Nariko ndavuga rero ntijuru ririho na Gehinomu iriho. Muri Gehinomu abanyavyaha bariyo barababazwa cyane.
nari kubabwira experience z'abashinga intahe kuko hari igitabo nasomye turiko turanashira no mu Kirundi kuko cari mu Congereza, igitabo kivuga ngo ni hehe uzomara ubugingo bwawe budashira, où est-ce que tu passeras ton éternité, where will you spend your eternity. Ni mu Congereza. Eternité yawe, ubugingo budashira bwawe uzobumara hehe, kuko buriho shwani zibiri gusa, ni mu ijuru canke ni muri gehinomu. Kugira ngo tudahava tuzimirira mu vy'abantu boba berekwa, reka tuvuga ivyo muri Bibiliya. Igihe bavuga umugani w'umutunzi na Lazaro, barerekanye ubudasa hagati y'ijuru na gehinomu. Uwo muntu rero yari mu gehinomu yabwiye ati umve, ayo mbonye sinifuza ko hari umuntu iwacu yo yabona. Ayo ndiko ndabona abo mwisi birashoboka ko batabizi. None rero nyakubahwa Aburahamu, ndagusavye tuma umuntu agenda abwire bari abantu bo mwisi. Ubwo bashobora kuba babayeho batazi gehinomu icarico, ubwo bashobora kuba bibereyeho uko bagomba kuko batazi yuko iyo gacitse izi mpemu tukazakwa ni direct. Hariho protokole zibiri. Abamarayika baraza bagatora ubugingo bw'urangirije muri Kristo Yesu, abadayimoni baraza bagatora urangirije mu vyaha. Bagutwara habi, bagutwara habi ku buryo abariyo bishwe n'agahinda k'ingene bo burira imiryango yabo bakabibura. Ese icombwirira bamwe tuvukana, ese icombwirira babavyeyi, ese icombwirira babana banje, ese icombwirira babaryango ntibarangirize muri gehinomu. Ariko inyishu yaronse ngo hari abavugishwa mu isi, hari ijambo ry'Imana, hari ivyagezwe vya Mose, hariyo ijambo ry'Imana. Nibaryizere, nibaryumvire. Ikibazo rero kihari, mbega twokumvira gute ijambo ry'Imana? Tworyumvira gute kugira ngo vy'ukuri tugende nk'uko ridusaba? Nituze tugwe muri surprise yuko wewe waruzi ngo uzoja mu ijuru, amaherezo ukasanga ugiye muri gehinomu. Gehinomu mbe ndayiretse nivugire kuri rya juru rero, kuko abantu ntibakunda kumva bene ivyo. Reka ndababwire ko ijuru ari ryiza, tuzorisangamwo watubambiwe Kristo Yesu, tuzorisangamwo Imana yadukunze kugeza hitanga umwana wayo w'ikinege, tuzoyisangamwo abera batwitangiye imbere. Haraho nibaza nti mbega umuntu nifuza kuzobona mu ijuru ninde? Aho jewe nkaho nta ninyishu ndonka. Ngiye mu bishobisho vy'umubiri noca mvuga nti siconyereka, ugasanga uvuza umuvyeyi, ugasanga uvuza iki, ariko na cane ndagomba kuzobona Yesu. Kuko ninamubona n'abandi bose tuzobabona. Yego, ndagomba kuzobona Aburahamu, ko bavuga ngo ni sogokuruza w'abizera. Je nzonezerwa mbonye Aburahamu. Ndagomba kuzobona Eliya, yashobe guhagarara ari umwe imbere y'ihanga rya Yovye risike risenga Bayali. Abantu bose bakondoke nyuma ya Bayali. Umukozi w'Imana agahagarara ari umwe, kandi ntanyegere ngo akorere ibintu hariya mu kinyegero. Yavuze ati tuje ku musozi, hamagara umutumiro w'abantu tuje ku mpinga y'umusozi. Birakwiye ko bigaragara ko Imana yariyo. Tureke kuzisenga ari 15, tureke gusenga ibigirwamana. Reka dusabe ko hadutse ibihari, Imana iza kururutsa umuriro. Haleluya! Niyo Mana tuza gusenga twese. Ndagomba kubona uwo muhizi atatinya gutangariza abantu ivyo, kandi azi yuko uhagarariye ico kigirwamana
ari umugabekazi w'ibwami. Byari bikomeye cyane. Yezebeli ntiyari yoroshe kumuhangara no gukoza isoni bishegu vyiwe kwari uguheba amagara. Rero Eliya mu ijuru ninamubona ni ukuri wararinda wa mugabo, ni ukuri utarinda wewe. Azoca nsigurira ko bujya hose yashobozwa byose n'umuha inkomezi. Haleluya. Yega nawe urashaka kuba Eliya, siko Bibiri ivuga ngo yari umuntu nkande hatwe. Mwijuru rero kimwe nifuza kuzobona kindi n'ubukwe bwa wa mwagaze w'intama w'Imana, ishengero rya Kristo bene data. Haleluya. Ndababwire ishengero dutahura icarico, ishengero rya Kristo. Yohana yararivuze ngo yababonye bavuye mu mahanga yose, ababona bavuye mu moko yose, ababona bavuye mu ndimi zose. Haleluya. Ishengero rya Kristo riri mu mahanga yose, riri mu moko yose, riri mu ndimi zose, rizwi nande aho gusabwe wo kubwira ngo litwereke ntaryo wotora. Iconzi coco nuko ataririra imbere yanje, mugabo muririra imbere yanje harimwe abo mwishengero rya Kristo, hari n'abatarimo, kuko Yesu n'umuzabibu abe ishengero ryiwe n'amashami ari kuri ico giti. Rizomenyekana ryari? Babivuza abaririmbyi. Inzamba y'akabanga izovuga bene data. Izovuga ryari? Ntavyuzi na je ntavyonzi. Mugabo umunsi iyo nzamba ya Kristo izovuga, ishengero ryiwe muzoribona ryatira ikirere. Haleluya. Bazova hehe? Bamwe ku Ntahangwa, abandi kwijaba, abandi mu Buyenza, ku mpande zine z'isi. Esi chompa ukitwarareka kuba mu ishengero rya Kristo. Yewe mwami wanje, wewe giti cy'umuzabibu, uramfasha se mwami mbere imwe mu mashami yo kuri ico giti gusa, kuko utari kuri ico giti ntibikunda. Ubwo bukwe bw'uwo mwagazi ntabwo azotaha. Numva ndabivugana agahinda kenshi, kuko nzi yuko mu myaka maze nitegereza ibiba, ndamaze kubona ko hari uburyo bwinshi bwo kuvyitiranya. Abari kuri ico giti cy'umuzabibu bagaburirwa ivy'ubugingo byo muri ico giti. Abari kuri ico giti cy'umuzabibu, ico giti nico imizi yaco ivoma ivy'ubugingo byo mu Mana no muri mpemu yera, kikabizana iyo mizi ikagaburira ico giti kikaca gikwiragiza mu mashami, ayo mashami akaca yama ivyamwa byo kugororoka. Haleluya. Iryo banga ry'ubugingo ryo mu mpemu rifiswe n'amashami ari kuri ico giti, kandi ayo mashami niyo ariko aratuturirwa n'amageragezwa yo muri iyi si, kugira ngo nyamashami akomeze kwama ivyamwa vyinshi. Hanyuma nye n'igiti, haleluya, niyaza kwimbura nta kizoguruka kiva hane ngo kize cicomeke kuri ca giti, hazogenda basanzwe kuri ico giti. Ndabifurije bavukanye, ndabifurije rwose kwama mwitwararika gusuzuma ku murango no mwijoro. Mwami Yesu mpishurira, ubwo ndi kimwe noba ndumwe mu mashami ari ku giti cyawewe muzabibu ukuri. Umbonera ndiko ndakwamira imbuto zikwiranye koko n'igiti kiri ku muzabibu. Ubu butumwa bwarangoye, narasenze ndaruha, kuko navuga nti Mana, iki kintu kirakomeye. Hariho korasi dukunda kuririmba ngo woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki
muri ico gihe utabonanye na Yesu. Kandi rero igituma ijuru rinazimvye viza yo kwinjira yarasavye ikimazi gikomeye cyane. Mu bindi bihugu byo ngaha mu isi sinzi viza zizimvye uko zingana, ariko naho bosaba amadolari 1,000 abantu barayatanga nta kibazo. Boyatanga. Muzi viza yo kwinjira mu ijuru ico yasavye. Vyasavye ko umwana w'Imana atagira icyaha. Vyasavye ko Imana imwe mu butatu isiga ubwiza bwayo, ikambara ishusho y'umugurano, igaca bugufi, ikaganduka kugeza ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ubwo vyari urupfu rwari rwarahanuwe ko ruzopfa bamenja, acaremera ararupfa kugira ngo twe na wewe tubohoke ku bubasha bw'icyaha. None mwumva yosubira kihangana icyaha kikinjira mu ijuru, vyamusavye ko agipfira gutyo. Nico gituma nama mvuga nti abagikinisha icyaha vy'ukuri tubwiranye ukuri ijuru bararihevye. Umuntu wese azi ko akora icyaha abizi ko agikoze neza, Bibiri ivuga ngo abandura bashishikare bandure kabisa. Mugani wabandi ati songa mbere kabisa, songa mbere kwa muri ivyo vyaha vyawe nta kibazo, mugabo umenye ko programme y'ijuru iyo mwaravanye vrano. Ubuhanuzi bwonyene ni nabwo buvuga ngo abezwa nibashishikare bezwe. Daniel nawe acoyongera ko ngo ico gihe abagize ubwenge ngo bazogira gute, bazobitahura, ngo ariko abanyakibi ntibazoruha babicana ikanda. Kubera ko batazobicana ikanda, abanyakibi bibereye muri programme y'ivyaha. Ivyaha bigaragara n'ivyaha vyo mwibanga, ariko vyabi bigaragara bene data, vyabi vyo mwibanga hariho Imana idusuzuma idahishwa. Ndagomba rero tuse dutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Karibu pastor, karibu dusomeye ivyahishe Yohana 19:9. Twitegurire kuzobona Yesu, twitegurire kuzobona Yesu adushikana imbere y'Imana, twitegurire ayo mazimana. 19:9. Byahishe Yohana gice ca 19 murongo w'icenda uravuga ngo umumarayika arambarira ati, andika uti harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati, ayo ni amajambo y'ukuri y'Imana. Mana ishimwe cyane. Amen. Harahiriwe abatorewe kuzotaha ubukwe bw'ujya mwagazi w'intama w'Imana. Ngo kandi marayika arabwira Yohana ngo uvyandike, kuko ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Yesu nashimwe. Reka rero nyarutse twodondagura ivyiza vyinshi tuzobona mu ijuru, ariko vyose nasanze vyegeranirijwe muri iri jambo ryo mu cete ca mbere. Nagume hariya ntaco muraza murandika murayasoma. Icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto igice ca 2 umurongo w'9 havuga ngo ivy'amaso atigeze abona, ivy'amatwi atarigera yumva, ibitarigera biduga mu mutima no mu bwenge bw'umwana w'umuntu, ngo Imana yabibikiye bande abayikunda. Vyabwirizwa kudutera inzara n'inyota, kumva ufise igisharara, impatience, curiosité yuko uzobona ivyo bintu amaso atarigera abona, kuzobona ivyo bintu amatwi y'abantu atarigera yumva, kuzobona ivyo bintu bitarigera biduga mu bwenge bw'abantu, ngo bishike no mu mitima yacu naho turabizera, ngo turabibikiwe. Mbega igihombo ku batazobibona, mbega igihombo ku batazobishikamwo. Babibujijwe n'iki? Babibujijwe n'ivyaha. Umwami Imana dufashe cyane.
aho ni igice cya mbere cyandikiwe Abikorinto chapitre 2 igice cya kabiri umurongo w'9. Andika uze gusoma no gushika ku 13. Kwifuza kujayo ni vyiza cyane, ariko ikirushirije kuba ciza no kwirinda ivyo tubuza kuzojayo. Ijuru twese turaryifuza vraiment. Aha ndabitegereje gutya mwese turi migwi y'abantu batandukanye. Harimwe abana, harimwe abakuze, aha bamwe bari kumwe n'abavyeyi babo, aha bamwe bari kumwe n'abakwe n'abakazana babo, aha turi kumwe n'abantu bize amashuri menshi, aha turi kumwe n'abantu bize make, aha turi kumwe n'abari mu ntwaro y'igihugu, aha turi kumwe imigwi itandukanye. Ariko ico duhuriye ko kimwe twese, ijuru twarariteguriwe. Twese Imana yacu ntirobanura ku butoni, twariteguriwe twese. Mugabo hariho bimwe bizotubuza kurijamwo, turondeye incamake yavyo twovuga tuti cyaha. Mugabo iruhande y'ivyaha reka tudonde bikeya, ntituze tube hanze y'ijuru. Pasteur kaze rero dusomere muri ivyo vyahishuriwe Yohana nyene 22 ku murongo wa 15. Hariho abantu batazorihonyoza mu ikirenge. Imana idufashe cyane. Hariho abantu batazorihonyoza mu ikirenge. 22 ku murongo wa 15. Vyahishuriwe Yohana igice ca 22 kuri ya murongo wa 15 aravuga ngo inyuma hazoba imbwa, abarozi, abashurashutsi, abicanyi, abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Imana idufashe. Dusubiriremwo kimwe kimwe tucumvirize neza, habwo hari naho twosanga naho tutotsindwa na vyose, ubwo ntihobura usanga kimwe kimutsinda akaba ariteguriye kucihano no munsi. Bisubiremo. Cyahishwe Yohana igice ca 22 twasomye ku murongo wa 15 haravuga ngo inyuma hazoba imbwa, abarozi, abashurashuzi, abicanyi, abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Agume hano murakoze. Ayo majambo ntayo nsubiramwo, izo mbwa ntazonja kuvuga, abo bashurashuzi ntabonza kuvuga ko, abo bicanye, ariko rijya riherutse abantu bakunda kubesha bagatako bakabikora. Mbega abantu bafonda inkuru, mbega abantu barema ikinyoma bagatako bakagikwiza mu bantu. Iryo sibara. Aha mu Burundi turafise ikintu twita ngo ibihuha. None ibihuha bitubuza kuja mu ijuru? Gukwiza inkuru za bagenzi bacu tutazifitiye ivyemezo ngo uvuge ngo iki nico iki sico. Bibiliya kandi iratwihaniza ngo n'imbere y'imanza haze haboneka ivyabona n'ibimuri bibiri. Ndendaretse inkuru y'umuntu umwe. Imana idufashe cyane. Murumva ko hanze y'ijuru hazobayo benshi, indani hazinjira bake kweli. Mugabo hanze yaryo adusomere icete ca mbere cyandikiwe Abikorinto igice ca 6 ku murongo w'9 kugeza ku 10. N'ahantu bibiri tubwira ngo ntimuzimire. Aho hantu rero mugiye gusoma murahitondera mwebwe mufise Bibiliya za kera ntaco ivyo vyose Bibiliya ivuga ikintu ko kiri. Mugabo nadusomere muri Bibiliya nshasha 6 ku murongo w'9 kugeza ku 10. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 6 turahera ku murongo w'9. Aravuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire abashurashuzi canke abasenga ibigwamana, abasambanyi, abagabo bihaye gusambanywa, abagabo basambana n'abandi bagabo, ibisuma, abifuza
imboregwa abatukana canke abasahura ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Murakoze cyane. Bene data bakristo bo mu ishengero ryacu, muri uru rutonde iyi liste iri kiravugwa na Bibiliya, ubwo ahandi dukwiye kuba maso tukaraba ko hari kimwe canke ikindi muri ibi biriko biravugwa coba kidutsinda. Kandi rero ikibi cyavyo si kindi, si ugutsindwa, nukukigira umugenzo. Ubundi cyaha ni kibi, mugabo icyaha cihanywe tayari kiratoye umuti. Mugabo hariho ibintu abantu bagize akamenyere, basigara ari byo biberamwo gusa, kandi nijwi ryabagiriza ko ivyo bintu ari bibi riratinda rirahora. Hanyuma ryamara guhora rero umuntu akaca akoresha rya jambo tuvuga ngo akaca biraramangana. Tubiraramangane twobiraramangana tworeka uru rutonde ruvuzwe rw'aba bantu mu vyahishuriwe Yohana, vyavuzwe n'umumarayika tumwe na Kristo, abishikiriza Yohana ngo abibwire ishengero. Icemezo cavuzwe ngo abakora ivyo ntibazoshobora kuragwa ubwami bw'Imana. Abakora ivyo babeho babizi mu ijuru nta kibanza bagira, biteye ubwoba. Nico gituma navuze ntuno munsi jewe sinatumwe kuvuga ubutumwa, natumwe kubutanga imburi. Ntibazojayo. Abakunzi bacu rero nimubabwire, nimubinginge, nimubahimirize bitandukanye n'ibi Bibiliya iri kiravuga. Ubwo bushurashuzi ni buhere, ivyo binyoma ni bihere, ubwo busuma ni buhagarare, uko gusahura ni bihere. None ubisahura ngo uvyegeranirize he? Kutazobijana mu ijuru. Kandi Bibiliya kabibaza ikibazo ngo none vyomarira iki umwana w'umuntu kunguka ivyo mwisi vyose? Aha muri Afrika hombo nadufise nabiki. Genda ugomba utore ya mazu agerekeranye yo muri Amerika, New York. Genda ushake baguhe ya magorofa y'igitangaza y'i Dubai, yose bayakugabira. Nimba vy'ukuri vyo kubuza kuzoja mu ijuru, inyungu ni iyihe vyo kuri bene data? Kandi aha ndiko ndavuga atarubanza nca, mugabo ndiko ndakwingingana impuhwe, urukundo n'imbabazi zo muri Kristo. Havuga nti esi cyoma abo twahurira mu ngoro y'Imana abo twese, esi cyoma tukazohurira no mu ijuru. Kuko je nzorijamo, hava muvuga ati ntiyibona ngo asigaze. Si ukwibona, ivyizigiro n'ukwizera kwiwanje bimbwira ko nzoja mu ijuru. Kandi mbwirizwa kubaho nk'uri kararijamo. Icombuza kurijamo ndakizi. Ndakizi icombuza kurijamo. Kandi ico niteguye kwitandukanya naco mu buryo bwose. Haleluya. Esi cyoma nawe umwete uhoraho kazogushoboza gufata ingingo nk'iyo mu bugingo bwawe. Dushishikare. Ivyabo banyavyaha mwumvise ajya amajambo navuze ngo ntimuyasome muri Bibiliya ya kera, abazifise mwayabonye. Abarundi turafise urupfasoni, mugabo abagabo basambana n'abandi, abagabo bemera gusambanywa, c'est l'homosexualité. Kandi iraganje isi y'uno munsi. Ubiki kibazo kigeze aho bategeka amaleta kucemera. Murumva ko atari kibazo gisanzwe. Isi yose iracitwararitse cyane. Hazohava hagera naho bakubwira ngo igihugu kitemeye iki kintu turagifatira ibihano. Satani ari karatunganya ivy'isi yiwe, ariko uko bimera kose abera natwe turiko turatunganya isafari tujana mu ijuru. Satani azozana amategeko agomvye, ugowe n'uzoyemera akayagenderamwo ku nyungu iyo ariyo yose. Mugabo abera ya mashami nababwira ari ku giti cy'umuzabibu, babwira isi ngo uzana amategeko ugomba yose, ushaka uyagwize, safari yetu ni ya kwenda mbinguni. Kandi ntutubuza, yaduhamagaye niyo kwizigirwa, mwema tujanayo n'umunyenkomezi,
data turindiriye ashobora byose, satani ntashobora kutubuza. Amen. Samategeko rero ngo homosexuality iremewe, ngo ubusuma ko bukorwa na benshi nta kundi, no. Urinde umutima wawe kuruta uko urinde ikindi kintu cyose, kuko mu mutima wawe niho hadudubiriza ubugingo. Icyaha ndikireka kuba icyaha ngo nuko gikorwa na benshi. Ubwicanyi nibuca bureka kuba ubwicanyi ngo nuko bukorwa mu buryo organize, systematique, no. Ubwicanyi buguma ari ubwicanyi. Urenganije umuntu ntibica bipasa ngo nuko yabuze ikimuvugira. Mwijuru imbere y'Imana dufise umuntu atuvugira, dufise umwavoka. Igihe cyose urenganije umuntu uzumenye ngo naho ababwizwa kumutunganiriza abo vyiyo bageze, uzumenye ngo dosiye yuguruwe mwijuru kandi izokubuza kuryinjiramo. We wamurenganije ashobora kutaronka umurenganura, ashobora kutaronka umuvugira, ashobora kunyagwa ivyiwe. Abapfakazi n'imfuvyi bakanyagwa ivyabo mwisi bakabura babavugira, ariko dosiye zirugururwa mwijuru. Kandi wowe ubikora ntusye bwose, umunsi waziga ngo ugira uryinjiremo uzosomerwa kweli. Ibi warabikora nkihorera ukama wibaza ngo mpanye nawe rwose, ariko nari naragusezeraniye ko imbere yo kuguhana nzobishira imbere y'amaso yawe. Igihe nikirerehe none ibintu wabikoze. Imana yo mwijuru idufashe. Ivyo vy'ivyaha reka ndabireke nihutire kuvyiza. Abo banyavyaha bakora ubuyobe twese turavuga tuti nabagesera kweli, abo basambanye kweli, basambanye abagabo n'ubugesera, tukumva nyene turashishwe. Attention, ure tugeze mu gice atarabagesera, ibikogwa n'abitirirwa izina ry'Imana. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21. Nizere ko Imana iza kumfasha umwanya nkawukoresha neza. Matayo igice c'indwi umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice c'indwi kuri uriya murongo wa 21 haravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Amen. Amen. Aha rero haratanguye kuguma, kuko hashitse muri twebwe. None mwibaza ko abanyavyaha ari bo bavumereza, bama bavuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Abavumereza uyu mwami w'abami bama bavuga ngo mwami Yesu. Aba bavumereza bama bavuga ngo Yesu ashimwe. Aba bavuga ngo oh Yesu Yesu Yesu. Aba bamuvumereza. Mwibaza ko ari abapagani n'abantu bo mu mashengero bene data. Ijambo kuvumereza muraryumva? Ese aba bana avuga na buhoro buhoro ho ntibamuvuga ngo basigaze, baravumera ijwi riduza gose. Ntibamuvuga ngo basigaze, baramuvuga n'amabati yova ku mazu. Ariko Yesu ngo akabitegereza akavuga ati kuvumereza, murazi kuvumereza kweli. Icyo ndabasaba ni kimwe, nuko mukora ivyo data agomba. Kumvumereza ntibihagije. Kumvumereza shakureke, kumvumereza shaku umanura ijwi, kumvumereza shakubigire buhoro buhoro. Witwararike cyane cyane gukora ivyo data agomba, niho uzoronka itike ikwinjiza mu ijuru. Icyo kiratomowe, tureke kumuvumereza. Erega sinosoma amajambo yose, ariko hari ahantu hora havuga ngo ndarambiwe amakoraniro yanyu, ngo nkurugo gwamo mu matwi. Gute muririmba, gute muduzijwe, ariko ntimukure ikibi hagati muri mwebwe. Gute musenga, mugakesha amajoro musenga, ariko ntimukure ukugabitanya muri mwebwe. Bene data, ivy'Imana ni vyera kweli. Kandi bene data dusengera hamwe, Imana idufashe dushira umwitwarariko ku kwezwa. Nivyo bizotwugururira urugi rwo kuja mu ijuru. Sigitigiri
Imana ntizomparurira ngo wahagaze imbere y'ishengero kangahe uvuga ubutumwa, kuko tumaze imyaka myinshi tubuvuga, twarabuvuze aha, twarabuvuze n'ahandi. Muga ico sico kiduhitike kwinjira mu ijuru nimba tudahindukira ngo dukora ivyo data agomba. Imana idufashe cyane. Abakabiri kaze Pastor Mariko igice c'10 ku murongo wa 17 kugeza ku wa 27. Mariko je nizera ko abantu bariko barandika bafise possibility yo kwandika, kuko tuvuga ubutumwa twihuta, mugabo kujya kwinka yo mu makwaza abatazi Kirundi aho tuca dusigura. Hajya ku mugoroba inka zigira zitahe zikirisha ku misozi, niho wabona zirya zihuta, kuko yavuga ati reka ndavyegeranye ninashika mu iraro ndaza kuza. Namwe nimwandika aha muhava musubiramo mu yisomera. Mariko 10:17 ku mirongo gushika kuri 27. Dusome haravuga ngo agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuri we yirukanga, aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore iki ngo ndagwe ubugingo budashira? Yesu aramwishura 18. Yesu aramwishura ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Anongo umuyaga. Murongo wa 18 ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Urazi ibyagezwe, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma, ntukagirize abandi ibinyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Uwo muntu aramubwira ati mwigisha, ibyo byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati uhagije kimwe, genda ushore ibyo utunze byose ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, uteko uze unkurikire. Yumvise iryo jambo arijigwa, agenda ababaye, kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yeraguza amaso abwira abigishwa biwe ati erega biragoye ko ababyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangazwa n'amajambo yiwe. Yesu yongera kubabwira ati bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icoroshe ni uko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Baratangara rwose bati none rero ninde ashobora gukizwa? 27. Yesu arabitegereza arababwira ati ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana si uko, kuko byose bishobokera Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Aya majambo ni maremare mwayumvise, nayo nyene sindasubiramo, mugabo hari ibintu bibiri ngomba gutomora. Uyu musore yari gitangaza. Umuntu yashoboye guhagarara imbere ya Yesu akamubwira ko kuva ari umwana muto yitonde bijya byagezwe nk'uko bivuzwe. Jewe sinibaza ko muri twebwe hari n'umwe yoduza urutoki ngo avuge ngo kuva ari umwana muto yagiye yitondera ibi bintu. Uyu musore yari umugororotsi mu buryo bw'ibyagezwe. Ikibabaje nuko ibyagezwe bidashikana mu ijuru. Kwitondera amategeko n'ibyagezwe sivyo vyugururira abantu ijuru, kuko uyu yavyitondeye ngo kuva ari umwana muto. Igitangaza ngo Yesu aramwitegereza aramushima. Kuva ko uyu muntu ibi bintu byari ivyo gushimwa na Yesu, mugacambwa ati icyo hajije ndakikubwira mugenzi. Kandi ntiyahowe ko ari umutunzi, yagira abavyumva nabi. Abatunzi bazoja mu ijuru nibagororoka, cyo kimwe n'abakene. N'abakene ntibazorijamwo nk'abahumurizwa canke nk'abasuhuzwa. Oya kwera abakene ijuru ntibazorijamwo ngo reka tubasuhuze baragowe, no. Ijuru rizojamwo abagororotsi. Waba umukene waba umutunzi
uzorikorera tu. Amen. Uyu musore rero ntiyahowe ko ari umutunzi, kuko hano Yesu yavuze ngo bana banje erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abatunzi bariho, Yesu nashimwe, kandi nabikimaze ibyo ntawo bitebako. Mugabo umutunzi yizigiye ubutunzi bwiwe, Yesu yamaze kubicira urubanza. Ubutunzi ni bwiza, ni n'igikoresho cyiza gifasha benshi kandi gifasha byinshi. N'iyi mikrofone ndiko ndayivugiramwo aha yaguzwe kubera ubutunzi. Mugabo umutunzi yizigiye ubutunzi bwiwe, Bibiri ivuga ngo hahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akamubera ivyizigiro. Ngo uwo muntu ameze nk'igiti gitewe hafi y'inzuzi z'amazi, imizi yacu igashorera muri ayo mazi. Ngo no mu gihe cy'uruzuba coco camana itoto ntikiganyira. Kandi ngo abizigira Uhoraho, komparizo ya kabiri, ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyiganyiga. Mugabo ukizigira ubutunzi bwawe, ndakubwiza ukuri crise economique izobusenya urutangara. Ntimuhora mumva ibintu mu bihugu vya rutura ngo habaye crise economique, ama entreprise agahomba, wari umumiliyarderi agaca cika umuntu wo gufashwa na caisse sociale. Ivyo turabizi, nta nuwo bishira ku mutima. Kwizigira Uhoraho nivyo bizotwugururira. Reka nyarutse, none mwijuru hazojayo bande? Reka dutomore bamwe baza batubwiye ngo abakora ivyo datagomba, abemera kwiyanka bakikorera umusaraba bagakurikira Yesu. Kugira nyarutse, Matayo andika, ni muri Matayo igice ca 16 umurongo wa 24 kugeza kuri 25. Ugomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe maze ankurikire. Uwo n'umugwi wa mbere bafise assurance. Mugani wawe ngo sokabuma assure ça me rassure. Umve, ngiki kintu kiguha assurance ya vrai. Nimba ugomba kuzojana na Yesu kamukurikira gushika mu ijuru, ni wiyanke wikorera umusaraba uheze umukurikire. Yaba turi mu nyigisho twabisobanura. Abakabiri, abashishikara guca mu irembo rifunganye. Luka 13 ku murongo wa 22 kugeza ku 24. Ngo abantu babajije Yesu ngo ariko mwami, inyigisho zawe ziragumye kandi no murajya badusomeye mwumvise ko babimubwiye ngo none finalement hazukizwa bande. Bobo rero ntibavuze ngo ni bande, bambwiye atariko mwami ugashishikara ubwira abantu ivyo byo guheba ibyaha no kwiyeza. Nukuri ko utazobura bagukurikira wewe, uzobabura. Bati none wobona niwashishikara utanga inyigisho nk'izo abakizwa bazoba bake. Nawe ati jewe ikibazo suko baba benshi kandi ikibazo suko baba bake. Mwebwe ndababwire mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ati kuko ndababwiza ukuri benshi bazorondera kuri camwo ntibazobishobora. Bene data ndabinginze mu izina rya Yesu, dushishikare dusenge Imana, twumvire mpemu yera, duce mu irembo rifunganye, kuko iryo niryo ryonyene rirangurura mu ijuru. Ngo nayo inzira y'igihamo, ibarabara ryagutse ryoroheye benshi. Ni babandi bashurashura, ni babandi babesha, ni babandi biba, ni babandi bica, kandi bakabikora bitababujije no kuguma bamuvumereza ngo mwami. Ariko reka tube abemera guca mu irembo rifunganye. Aho nababwiye ni muri Luka 13 ku murongo wa 22 kugeza ku 24. Abanyuma abagatatu n'abanyakuri ko mu mutima, ukugororoka kwabo kukaruta kw'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Matayo 5, aho ngira ndahasome kweri. Matayo 5 ku murongo wa 20. Matayo 5 ku murongo wa 20 havuga ngo
ariko ndababwira yuko ukugororoka kwanyu mwebwe muri ko muja mu ijuru, ndababwira yuko ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe nuko abafarisayo ntimuzoruha mwinjira mu ijuru, mu bwami bwo mu ijuru. Yesu adufashe cyane. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bahowe iki? Abanyabwenge b'ivyanditswe bamenya inyuguti, baramenya inyuguti bakaziha agaciro gusumvya impwemu iri inyuma y'izo nyuguti. Abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Aba bafarisayo n'abantu bavuga ivy'Imana kugeza aho bavyambara kugikiriza ku bitugu hose. Imyambaro yabo vyaranga ko ari abantu b'Imana bikomeye cyane. Mugabo mu byo bavuga ngo ntibagomba gukoza ukuboko kuri na kimwe. De théoriciens baremereza abantu ibintu nabo ubwabo batagomba gukora. Yesu acarababwira ati mwamva mwe inyuma muboneka mwera rwose, ariko indani muri amagufa yumye. Kubera iki? Mwebwe mwahawe kumenya ivyagezwe no kubimenyesha abantu, kugira ngo mube abamenyesha abantu ivyagezwe vy'Uhoraho. Mugabo inyifato yanyu, imitima yanyu, ingendo zanyu, ibikorwa vyanyu bihinyuza ivyo muvuga. Ngo kugoroka kwa twebwe turiko tuja mu ijuru ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe nuko abafarisayo izo ndyarya ntituzoja mu ijuru, ariko tuzojayo. Ni bande bakigomba kuja inyuma y'ibi byose ndiko ndavuga? Amen. Sawa, reka rero tuse n'abasozera. Abakorera Imana birinda ibizira vyobanduza. Pasteur naza asome. Ndarangije imirongo. Abantu bakorera Imana mu gihe cyose bariko barayikorera bakirinda ivyobanduza vy'ibizira, kuko abaja mu ijuru si mwebwe gusa, no mu bakozi natwe turiko tujayo. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 22 kugeza ku 23. Ce dusenga Imana. Tumwabwizwe ubwanditswe na Matayo igice c'indwi turahera kuri uriya murongo wa 22. Haravuga ngo kuri wa munsi benshi bazombwira bati mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibizira mwe. Mana idufashe. Mana idufashe cyane. Ese kuvugishwa n'Imana mu izina rya Yesu, ese kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu, ese kurambika ibiganza ku bagwaye bagakira mu izina rya Yesu, kuko ivyo ni igikorwa c'ingabire, si wewe. Ese gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Mugabo mu gihe imyaka yose wamaze mu isi bakubona ukora ivyo, hagera kurengutswa mu bwami bw'ijuru, abamarayika ba protokole bati erega wewe aha ntiwigeze umenyekana. Yesu ngo nihazoba jinjibura ngo sinigeze mbamenya. Nimumve imbere, nimugende bande mwabakora ibizira mwe. Yesu umwami nadufashe. Sinkavuga ubutumwa ngo iruhande yabwo nkora ibizira. Mu izina rya Yesu Imana idufashe. Ntitukavugishwe n'Imana mu rusengero rwayo hanyuma aho hanze tukaja gukora ibizira, biragashira mu izina rya Yesu. Ntitukasengera abandi dusenda abadayimoni tubasengera barwaye, aho hanze tugaharurwa mu bakora ibizira, biragatsindwa. Kuko ya Mana itagabitanya. Nababwiye ko burya dosiye zirugurugwa, kandi ntizugururirwa abato gusa n'abakuru barugururirwa. Ndababwiza ukuri, je ndagomba ndabatumire. Si nko mu isi batanga ikigongwe c'ikivunga.
imbere y'Imana urisabira ikigongwe, kandi kugira icyo kigongo kironke ubanza kwemera icyaha cyawe. Kandi murumva ko si sabatoya n'abavugishwa n'Imana barimwo, n'abavuga ubutumwa bwiza barimwo, n'abasenda abadayimoni, n'abasengera abarwaye, bose abantu bose bazobwirizwa gutunganya imitima yabo ku buryo umunsi tuzorenguka imbere y'Imana atanumwe abafise dosi mubwira ngo fata inzira igenda muri gehinomu. Bijya vyose warabikora kandi warabironkeye impera. Hega abantu baragushimye, hega abantu baragushimiye, mugabo aha mwijuru warabikora tukabibona kuri kurabikora, mugabo tugasanga urabivanga. Iruhande yavyo twakubonye ukora ibizira, tuva imbere wa mukora ibizira. Ntawe nagirije mwumvise naremerejwe nuko nazanye ubutumwa bw'imburi gusa, mugabo ndakwinginga nubu kugira nsozere ico natumwe. Ugasanga hari ikintu gitosekaje dosiye yawe imbere y'Imana, kizohava kigusomerwa ugasanga ntubereye kuja mu ijuru. Umunsi wo kugitunganya n'uyu kaze kabisa, kaze. Kandi umuntu niwe yimenya, ufise guhitamo. Kiki kubaniye neza urakigumana, kimaze kugucumita mu mutima ukumva ntiwogishishikarana uracihana. Ndahaye kaze abo bose bumvise mu mutima bovuga toya, umunsi wo guca akagozi n'uyu, umunsi wo kuvavanura navyo n'uyu, umunsi wo kubiheba n'uyu, umunsi wo kwidegemvya sinsubire kujakarira iki kintu n'uyu. Kaze cyane abakozi b'Imana babasengera. Ndatari Yesu yo mbumba ntarindi zina no kwemera kuku bugingo numune zero biboneke. O nagejeje kunywa kumigezi y'umune zero w'isi hiraka mandi hebu. Nimupfukama aho mugeze barabafashiriza ngaho n'ivyakunda. Na undi nta undata Yesu yo mbumba ntarindi zina no kwemera kuku bugingo numune zero biboneke amu. O sinarizwa nuko nagufise gushitsa umumuriye unkoze kumasonda kwihweza nkubonye ndizwa nigishika ntawundata Yesu yo mbumba. Reka duhamagara umwungere aze asengere nino shengero.
mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ubugingo n'umunezero bibonekera muri wewe. Turagushimiye ko watumisha ishengero ryawe kugira ngo ricurira aya majambo y'imburi. Turumvise imburi, kandi mwami niwe wasezeranye ngo ntiduhagarike imitima yacu ngo tukwizere, twizere na data. Kandi warasezeranye yuko abakwizera bakanka icaha n'igisa naco bakaciyambura, uzoza kubajana kugira ngo ahuri n'abariho baba. Ndagushima ya majambo yose mwami aciye imbere yacu nk'icirore. Umuntu wese yashoboye kwiraba, akaraba muri ivyo byose vyadondaguwe n'ibindi mbere bitarinzwe kuvuga, mugabo vyotuma abantu basigara inyuma y'urugi rw'ijuru. Umuntu wese yibonye, ijambo ryawe riravuga ngo naba ari twebwe twisuzuma kandi twirabe. Bene data bamaze kwisuzuma bumvise batotahana, iryo jwi ribagiriza ngo udaciye bugufi ngo wihane waturuse ruri ibyo wakoze, uzohava unyurana n'inzira ija mu ijuru. Nico gituma baciye bugufi, nico gituma bariko barakongorera bakwiganira ibyakugoye byabagoye. Umuririmbyi yararimbye ngo azokwamaganyira Yesu bimugoye, ntazovyiherera na rumwe. Ndagushima ko ijambo ryawe ryagize ububasha kuri iyi mitima. Ndagushima mwami ko abantu batakomantaje imitima ngo biyumye, ariko bumvise badakwiye gutahana iyo mizigo, ivyo vyaha, ivyo bisozi bihagaze imbere yabo, ivyo batesa kuzobona ijuru. Mwami ni umva gusenga no gutakamba kwabo, ubagirire imbabazi, ubaharire intege nke yaba umwene data yakoze, ivyo yanyuranije nawe. Twumvise ko ababeshi, twumvise ko abasambanyi, twumvise mwami ibyaha bitandukanye bizohava bibuza abantu kuja mu ijuru. Ntitwokwitwaza ngo nuko tukuvumereza ngo mwami mwami. Ushoboze umwene data yihanye, ushoboze umwene data yatuye gukora ivy'Imana igomba. Iyi nzira y'agakiza abariyo babandanya, inzira y'umusaraba mwami, ya nzira twumvise ipfunganye, atari ya nzira yagutse icamwe abari bo bose, ariko inzira ipfunganye. Ivyetse vyabarega n'ubitabure, kuko twumvise yuko amadosiye aba yaruguruwe. Ayo madosiye nabe kurotire mu izina rya Yesu. Ivyetse vyabarega bitabagugwe mu izina rya Yesu. Amazina yabo afutwe mu bazocirirwa imanza, amazina yabo yandikwe mu gitabo c'ubugingo. Kandi ubaha inkomezi zo kubandanya urugendo, banki icaha n'igisa naco, kandi bemere kurongorwa na mpwemu yera. Urakoze kuvyumvise kandi ubahariye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Murakoze cyane. Tugiye dusengera imitwaro. Iyi si tubayemo tuyihuriramo n'amageragezwa atandukanye. Hariho amageragezwa usanga agomba gukura umwete mu muntu, ariko ivyo biguhagaze imbere nk'umusozi, zaba indwara, bwaba ubukene, kwari uguhamwa, kwaba kudatahurwa hari yubaye. Hari abantu bafite ibibazo ku kazi, hari abantu bafite ibibazo mu ngo, hari abantu bafite imitwaro mu miryango yabo. Ico cyose kiguhagaritse umutima, gihagurukira ino munsi. Imana yiteguye kutujana mu ijuru kugira dushikeyo, iradutura n'imitwaro. Umutumiro wayo uvuga ngo abarushe, abanani, wabaremerewe, haleluya, muzaho nindabaruhura. Yemwe abarushe n'abaremerewe ku mpamvu zitandukanye, muhaguruka imbere y'Imana tuyinginge ituruhure mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhamagare Pasteur Nestor Niyongabo ashike hano abasengere. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko wariko wivuga kandi utubwira iby'ubuhanuzi. Turabyakiriye Yesu, kandi abihanye wamaze kubaharira. Aba nabo barahagaze bakuzana imitwaro. Yesu niwe wahagaze ca gihe uravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhure ndabahingati wahutse. Baguzaniye imitwaro, natwe turabaherekeje nk'abakozi bawe mwami.
bakuzaniye ibyabagoye, bakuzaniye mwami bya bindi bimaze iminsi baseserekeza. Mu izina rya Yesu Kristo turatuye ugukira kuri aba bantu bose, turatuye kubohoka kw'aba bantu bose mwami, imibiri yabo ibohoke mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uvuga ijambo rimwe gusa, turakuzi mwami, iyo uvuze rimwe gusa, iyo uvuze ijambo rimwe byose birakoreka. Uri hano Yesu, uri hano mukunzi mwiza, uri umukunzi w'ishengero, uri umukunzi w'abantu bawe bakugororokera, uri umukunzi w'abantu mwami wahamagaye, uri umukunzi w'abantu bagamiye kuja mu ijuru, uri umukunzi w'abantu bagamiye kuja muri ubu bwami. Mu izina rya Yesu Kristo, igihe Lazaro wamukura mu mva, wavuze ngo Lazaro vayo, nta yandi majambo menshi wavuze. N'ubu nyene turakugomba ku ijambo ry'ubushobozi rivugwe kuri iyi mibiri yose abantu bahagaze, mu izina rya Yesu Kristo. N'abatari bazi ko byokunda, tangaza iri jambo bikunda uyu munsi. Turagushimiye mwami, urakoze kutwumviye, tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Abimana yadusangije amajambo yayo twese iduhezagire. Murakoze.